Iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. U Rwanda ruributsa ko rwagumye rusaba leta y'u Burundi ngo ibarungikire abarundi bagize ruhara muri jenoside, ariko ngo yagumye yica amatwi, aho nyine u Rwanda rwabivugaga rugaya cane igihugu c'u Burundi, aho cafashe ingingo yo kugara imipaka kubera abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Uburundi buvuga ko bacumbitse mu gihugu c'u Rwanda kandi bakavuga ko u Rwanda rushigikira Red Tabara, ariko ibyo byose nyine u Rwanda rurabinenga rukavuga ko narwo rwasabye abakoze jenoside mu mwaka w'1994, ariko Burundi ntibubatange, ariko ko rwo rutihutiye kugara imipaka. Amakuru ahambaye nyine arabana n'ibyagirije bishasha u Rwanda ruriko rarega Uburundi, byose nyine twabateguriye turabashikiriza mwido nido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku mpinduka zikomeye cyane zakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko benshi barundi bakavuga ko izo mpinduka zifise icyo zinyegeje, kandi akaba ari impinduka zishobora gukora ikintu gikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atariko aritondera impinduka ariko arakora. Akaba ariho benshi barundi bavuga ko igihe cyari kigeze ngo basezerere intwaro y'agacinizo, intwaro y'agahotoro, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu. Hari amakuru menshi ahambaye twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. U Rwanda ruravuga ko rwasabye abakoze jenoside mu mwaka w'1994, ariko Uburundi bukica amatwi ntirwigere rutanga abo barundi bakoze ubonyabwoko mu Rwanda. U Rwanda ruributsa ko rwagumye rusaba leta y'u Burundi ngo ibarungikire abarundi bagize ruhara muri jenoside, ariko ngo yagumye yica amatwi ntiyigera ibikora. Leta y'u Rwanda iributsa leta y'u Burundi ko yagumye isaba inshuro nyinshi ngo irungikire abarundi bagize ruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ariko ngo yagumye yica amatwi kw'ico kibazo. U Rwanda rukibaza rero igituma rwo rutaciye rwihutira gufunga imipaka, kuko leta y'u Burundi iherutse kubikora yagirije ico gihugu co karico gicumbikiye abahungabanya umutekano mu Burundi. Mu kiganiro Mukuru arinda icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yahaye abamenyesha amakuru mu ndwi iheze, yagize ati: tumaze gusaba leta y'u Burundi inshuro zirenga 15 abo bantu batwiciye abantu mu mwaka w'1994 kugira ngo tubacire urubanza, ariko ubutegetsi bw'u Burundi bwagumye bwica amatwi. Ibyo ntibyatumye imipaka tuyugara, ariko Burundi butwagiriza ko ducumbikiye abahungabanya umutekano w'igihugu cabo bahise bugara imipaka. Ni ibintu bibabaje cane kandi biteye isoni, mu gihe bizwi neza ko n'ibyo Uburundi burega u Rwanda ataho bifatiye kandi atanishingiro bifise. Si ubwa mbere Uburundi bwugaye imipaka ubuhuza n'u Rwanda. Mu mwaka wa 2015 rwayugaye rwagiriza u Rwanda kuba rwaragize uruhara mu mvururu za politike zatewe n'ikwitoreza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ico gihe Uburundi naho nyine bwaremeje ko u Rwanda ruhaye indaro abarurwanya ibyagirije, ariko igihugu c'u Rwanda cahakanye akatari gake kikavuga ko ataho gihuriye n'abarwanya Uburundi. Mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa Gitugutu niho imipaka ihuza ibyo bihugu byombi yasubiye kugururwa, gutyo icuka kigenda gisubira kuba ciza, ku buryo abategetsi b'u Burundi n'u Rwanda bagenderaniye inyuma y'igihe kinini bari barabana ayingwe, kandi bikaba byaragize umusaruro ukomeye cane ku bihugu byombe, kuko abanyagihugu b'ibihugu byombe barahungukiye byinshi, kandi bakavuga ko ibyo bintu byari
bimaze guteza imbere impande zombi, aho benshi mu banyagihugu bavuga ko ingingo yafashwe na leta y'u Burundi igiye guhonyora agateka k'azina muntu ndetse igiye kwangiza imigenderanire y'abanyagihugu bato bato. Ariko Kararinda akavuga ko nyine abanyarwanda babujijwe kujya ku butaka bw'u Burundi kuko n'abariyo barashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane kubera ibyashyikirijwe na Martin Niteretse umushikiranganji w'intwaro yo hagati, aho yavuze ko abanyarwanda bakeneye ku butaka bwabo kandi akavuga ko n'abahari bagiye guhambirizwa bagataha. Ariko Kararinda akavuga ko umunyarwanda uri ku butaka bw'u Burundi azabazwa leta y'u Burundi uzagira ikibazo, aho nyine yavuga ko abategetsi b'u Burundi bagomba gukora ibishoboka byose bagakingira umunyarwanda uri ku butaka bwabo, ariko agahumuriza abarundi bari mu Rwanda ko batakagira ikibazo kuko mu Rwanda ari amahoro, kandi ababwira ko babandanya imirimo yabo yose, aho yagaragaye anavuga ko n'umurundi ashaka kuza mu Rwanda yaza atakibazo. Kigali yabujije abanyagihugu bayo bifuza kuja mu Burundi. Akamo katewe na leta y'u Rwanda gakurikiye iyugarwa ry'imbibi byakozwe n'abategetsi b'u Burundi kwa 11/02/2024. Kigali ihanura abanyagihugu bayo kutinjira mu Burundi, irahumuriza abarundi baba mu Rwanda, igasaba abategetsi b'u Burundi gucungera umutekano abanyarwanda baba bari mu Burundi. Leta y'u Rwanda yari yagize ico ishikiriza mu mushuhirano imenyesha ko yamenye biciye mu binyamakuru ingingo y'u Burundi yo gusubira kugara imbibi zabwo zose nico gihugu kibanyi mu buraruko. U Rwanda rurababazwa nuko ibyo bizogabanya uruja n'uruza n'ibintu hagati y'ibyo bihugu bibiri, kandi honyanga amasezerano yatewe ko igihugu mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Ibyo bihugu bibiri bivukanye byo mu karere k'ibiyaga binini bibamwo, kandi nyine u Rwanda rukavuga ko u Burundi bwakoze amakosa akomeye cyane. Kuri uyu wa gatanu ku muhingamo, Kigali yaragabishije abaturuka muri ico gihugu. Abanyarwanda bari ngaha bategerezwa guca babitahura kandi byihuta. Mu gihe igihugu gitangaje ko kidakeneye nta kujayo. Mwirinde kandi mufate ingingo zibereye. Byamenyeshejwe n'icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Kararinda mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Nuguterana amajambo mu gihe u Burundi bwirukanye abanyarwanda batari munsi y'icumi kuri uyu wa kane. Ntidukeneye abarundi ahambere, abari ku butaka bwacu twarabirukanye. Niko byari byatangajwe na Martin Niteretse umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu igihe atangaza iyugarwa ry'imbibi z'u Burundi n'u Rwanda. Nari nasabye ababuramatari bankorera icegeranyo c'abanyamahanga baba mu Burundi, barakimpaye, twaragikoreye ko kandi byagenze neza, niko yabandanije avuga, aho yerekanye neza ko ata munyarwanda n'umwe bakeneye ku butaka bw'u Burundi. Amajambo yafashwe nko guhamagarira abarundi kugirira nabi abanyarwanda bari ku butaka bw'u Burundi. Nubwo atatomoye bitigiri, amasoko yemereye igihe komo ikimenyesha makuru gikorera ku buhinga ngurukana bumenye mu Rwanda ko abanyarwanda batari munsi ya 30 bashikirije abategetsi b'u Rwanda kuri uyu wa kane ku rubibi rwo kuruha. U Rwanda rusaba abategetsi b'u Burundi gucungera umutekano w'abarwo bari ku butaka bw'u Burundi, bakorere intonde canke bareke, babishaka canke batabishaka. Ibyo byose ntibibuza ko u Burundi butegerezwa gucungera abo bantu, baba abanyarwanda canke abandi banyamahanga. Nta numwe yategerezwa kugira umutima uhagaze, niko byashikirijwe na Kararinda, aho yavuze ko umunyarwanda wese wagira ikibazo ku butaka bw'u Burundi, u Burundi bwahura n'ingorane zikomeye cyane guhera kuri leta gushika ku munyagihugu muto muto wabigizemwo uruhara. Kigali ariko irahumuriza abarundi baba mu Rwanda. Ku bijanye n'abarundi bari mu Rwanda, mubandanye imirimo yanyu ya minsi yose, ntimuhagarike umutima. Nta kintu na kimwe kizobashikira bivuye ku ngingo yafashwe n'abategetsi b'u Burundi yo kugara imbibi n'u Rwanda. Niko byamenyeshejwe na Kararinda, aho yeretse abarundi ko bagomba gukora kandi bagatekana. Kuko ababwiye nyine ko mu butegetsi ariko haraba impinduka zikomeye. General Jules Ndihokubwayo agiye guserukira u Burundi i Kampala mu Buganda. Twaheruka kubaha inkuru ijanye n'ihindurwa ry'umugendanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi, General
Jules Ndihokubwayo. Ikibanza cahoramwo umwizigirwa adasanzwe wa Perezida Ndayishimiye General de Brigade Jules Ndihokubwayo. Hari benshi aho wumviye ahawe iteka ryo kuba ambasaderi bibajije ko ari icubahiro gusa ariko ko azoca ahabwa ayandi mabanga mu gihugu. Ubu turafise amakuru avuga iyo agiye guserukira Uburundi. Ambasaderi Jules Ndihokubwayo azokorera i Kampala mu Buganda. Mu rutonde twaheruka kubaha twari twababwiye ko i Kampala hazojayo Isabelle Ndahayo, ariko amasoko yacu yatumenyesheje ko hagiyeyemwo agakosa gakomeye cane. Ambasaderi Isabelle Ndahayo azoja irahi Ubuholandi ariho nyine azajya guserukira Uburundi. Bamwe mu baserukizi bashasha b'u Burundi mu makungu twaheruka kubabwira baramaze gushika mu bihugu barungitswemo. Abo ni nka Everine Butoye i Lusaka muri Zambia, ndetse abarundi bo bari bamutegereje kugira ngo bamuture ibibazo byinshi cyane bari bafise. Ubundi amaze gushika iyo yarungitswe ni Jean Bosco Barege i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko benshi babonye Jules Ndihokubwayo ahawe iteka ryo kuba ambasaderi bibajije ibintu byinshi cyane, ariko bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye adashobora kumwikuraho kuko ni umwizigirwa wiwe akomeye cyane kandi yagiye arinda ubutegetsi bwiwe mu minsi iheze, dore ko bavuga ko General Jules Ndihokubwayo ari wakoze ibishoboka byose kugira ngo General Guillaume Bunyoni afatwe, kandi akaba arakingiye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ku buryo bukomeye. Ariko icyatangaje abarundi ni uko bamurungitse gukorera muri Kampala, ariko amasoko adushikira akavuga ko byagizwemwo uruhara rukomeye cyane n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, aho Jules Ndihokubwayo yahoraga abaza amafaranga bahereza ishirahamwe Prestige rirangura ibitoro aho ajya, kandi akerekana ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ari gukora amakosa akomeye cyane. Akaba aribyo byatumye nyine Angeline Ndayishimiye asaba umugabo wiwe ko amurungika hanze y'igihugu, ariko benshi bakabona ko izi mpinduka Perezida Evariste Ndayishimiye akoze zishobora kumukwegera akarambaraye ku buryo bukomeye cyane, kuko benshi baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yikuyeho umwizigirwa ukomeye cyane kandi bari kuzamufasha mu bihe bigoye Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kwinjiramo, dore ko benshi bavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye agicana umubano n'u Rwanda abashaka kumutembagaza ku butegetsi binyegeje mu mugambwe ku butegetsi babibonyemwo akaryo kiza, bavuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bamutembagaze ku butegetsi. None nawe ariko arakora amakosa akomeye cyane yo kwikuraho abizigirwa akabarungika hanze y'igihugu kubera ko aba bitegetswe n'umutambukanyi wiwe. Perezida Ndayishimiye arahumuriza abarundi. Igihe cyose uriye ivoka ritoya uzohora umenya ko uriye amadolari 5 muri Amerika. Uriye kabiri ku munsi uzohora umenya ko uriye amadolari 60 muri Amerika. Nimba ufise aho uryama uzohore umenya ko ufise amadolari 800 muri Amerika. Hariya muri Amerika ntunywa amazi utayaguze. Ubu rero teranya usanze ufise amafaranga angahe ku mwaka. Bagenzi buno ubujanja burarenze kandi burateye ubwoba. Turafise ubujanja n'ubuswahili koko. Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yavuze ni ukuri. Ico ntatahuye mu biharuro bya Perezida Ndayishimiye ni impamvu ubutunzi bw'abanyamerika nabwo atabuharura afatiye ku biciro ibyabo bigurwa mu Burundi, maze agaca agira ko yerekana ko Amerika ariyo ya mbere ikenye ku isi. Ikindi cumvikana nuko wa mugani wo guha amafaranga umufuko wose aza yarawurangije. Ya mifuko y'abarundi bwa Burundi yaruzuye, yabonye amafaranga menshi, yabonye amadolari yo muri Amerika. Ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arashikiriza n'ubujanja bukomeye cyane, kandi ni bwa buswahili aherutse kuvuga ko afise, kuko birababaje kandi birateye isoni kubona umukuru w'igihugu ashikiriza amajambo nk'aya ateye isoni kukangana gutyo, aho benshi mu Barundi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutwara igihugu, kandi bakemeza ko igihe cyari kigeze kugira ngo asezererwe ku butegetsi, kuko biboneka neza ko atantumbero nziza afisiye abarundi, kandi bikaboneka neza ko ataho ashobora gushikana igihugu cy'u Burundi.